Haramutse haba amahiganwa kw'isi yose mu Burundi bakadusaba umukobwa aserukira igihugu uworungikande baramutse bagutumberewe. Rero nkumva yogenda guhiganwa gute n'abantu bazwi ku rwego rw'isi. Nta naho abari karaja. Kuri je mbona ko nta numwe ko toba tugiye kuba abanyuma. Umukobwa w'umuririmbyi wifuza ko mwosohokana canke mukabana mu rukundo ninde? Nta numwe. Channy n'umukunda. Rero numva nko kuri jewe noba nihombe canke noba nitakaje kuba mu rukundo nawe. Is a John, my hip hop is on. I'm a boss, life goes on. Yeah. Aho rero kubera ari mu icongereza cinshi hari abantu batariko baratahura. Hariyo n'izindi z'ikirundi nyinshi fize kanjire. Koko kikirundi nyere kugira siki yavyumva. Yeah. Baby nipe kidogos, back ladha paka niache logo. Yes bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera risike professional tukaba tugomba tuvugane n'umurundi nkuko bisanzwe bimenyerewe umurundi n'umuririmbyi akora akazi k'umuziki mu gihugu cacu c'u Burundi reka ndamuramutse nawe aramutse akora kuri kana kiganiro cacu kugira ngo tushobore kuyaga tumeze fresh ndakuramukije cyane naje ndakuramukije na Amanda umeze neza ya meze neza umunsi ugeze hagati cyangwa ugeze kumwisho uri ku musozo uri kurangira umunsi wawe mu gitondo wabyutse nkuko bisanzwe bimenyerewe turasenga tugakora ibikurikira n'ibindi uwo munsi wawe wagenze gute ya ku ruhande rwanjye umunsi wagenze fresh ku mwanya muremure narindi home ya mu make wagenze bien sana okay iyo wicaye muhira ikintu ukunda kubiri kurakora ni giki kenshi mba ndi kuri phone umwanya muremure uri kuchatinga n'abakobwa canke n'abahungu cyane no mba ndi YouTube niko ndarabahiyo aho umuziki wacu ugeze umuziki ndundi nego umustar w'umurundi kunda kuraba indirimbo ziwe ninde bo ni nka bose kuyo mbonye indirimbo shashi sohotse ni ngombwa ndabe rero bose ndaraba umuziki w'Uburundi wewe nk'umuntu akunda kuraba umuziki w'Uburundi ubiravye ubona ugeze he bo umuziki w'Uburundi nibyo hano iwacu ugeze ku ntambwe iteye igomwe ariko uravye inyuma naho y'igihugu ngo bariko baradusiga cyane wewe umuziki wawe tureke umuziki w'Uburundi tureke n'umuziki n'imiziki y'abandi umuziki wawe wowe ubona uhagaze gute boje ku ruhande rwanje music yanjye imeze fresh kuko uko natanguye ntabwo ari komeza uko naje ndabona aho ngeze naho bikimeze ukuntu bitaragera ku rwego rushimisha abantu bose umuga kuri je bimeze bien ku busanzwe sindirimbo zingana kuri je mfise indirimbo 3 iziri kuri YouTube ni zingana kuri channel yanjye ya YouTube hari kindirimbo imwe imaze igihe gito nshize ko iyo ndirimbo yawe uyishira kuri YouTube kwari kugira ngo umenyekane cyane kwari kugira ngo winjize amafaranga cyari kugira ngo bigende gute bo ku ruhande rwanje ntabwo nayishize ko ngo menyekanye cyane ubwo ukora music ugerageza kujana n'isi aho isigeze ukagereza gukora ibintu byo koroheza abantu kugira ngo bamenye ibikorwa byawe bikoroha nawe kubona uko ubaho aboje kuri YouTube kuraba iyo ndirimbo yawe bo kwandika gute okay indirimbo yanje yitwa Saka ugiye kuri YouTube ukandika ko John Easy indirimbo nawe yitwa Saka uyituyibona none ga John ni John Easy okay none ga John Easy wowe nk'umurundi umaze gukora indirimbo umaze gushira n'indirimbo zawe n'indirimbo yawe kubera bavuze ko ari imwe kuri YouTube ubiravye ukuntu abantu bakurikirana wewe wabivuze ngo buri kurakurikirana umuziki aho ugeze ubiravye hariho abandi bantu bakurikirana umuziki nkawe canke ni bake cyane ntaco boba bariko barafasha ku muziki w'Uburundi bo mu make nka hano iwacu mu Burundi ni bake boba bakurikirana umuziki ndundi kuri YouTube kuko uravye muri rusange uko abarundi boba bangana uravye n'abantu nk'umustar twoba twemera hano mu gihugu yoba afise kuri channel yiwe ya YouTube ni bake gose canke na viewers biwe kuri YouTube usanga ari bake ya gose
urumva mu majambo make hano mu Burundi ni bakeya gose bakurikirana umuziki kuri YouTube. None ga sorry izina rya rigumari John. Okay, reka mvuge John gusa, izi ndumva yabaye izi itabaye izi ahubwo yagora. None ga John, wewe urifuza kuzokora iki kugira ngo ukore ibitandukanye n'ivy'abandi bakoze? Twama tubona abaza bose baza bakora ibisa n'ivy'abandi, wowe uzokora iki kugira ngo ukore ibitandukanye n'ivy'abandi bose bagiye bakora? Mu bisanzwe cyambere nuko nkamwe abantu mujeje kumenyekanisha umuziki mubishizemo inguvu mukadufata mu mugongo, je numva no bantandukanye n'abandi, kuko uravye no mu makarti haraba ririmvyi benshi cyane babizi kandi birenze, badaronka power play canke batagendwaho gose, usanga ibikorwa byabo biguma muri quartier kubera atamahera bafise ngira yo kuduza ibikorwa byabo. Hamwe je noronka power play numva no ba nk'umuririmbyi utandukanye gose nk'Uburundi bwo kwambuka bukagira nk'umuririmbyi mpuzamakungu kuri atwumva bari abandi ba star. Kuko urabona hano hacu dufise aba star si nka loko gusa, bameze nka loko bari hani wacu nyene. Rero nkaje numvise nkaho mbonye nk'iryo bakwe ryo kugira nk'abantu bamfata mu mugongo umuziki wanje ukaduga. Nuva umuziki w'u Burundi no uduza cyane ku rwego ata muntu yo kwizera ko ari umurundi yo bashikanya aho hantu umuziki. Style ukoreramo umuziki wawe ni? Je nkora rap, nkora trap. Ngaho rero duhe gato kugira ngo tuje muri mood. Yeah, my hip hop na dark clean, I'm so fresh, so clean. I was born to shine, music to my fun, I'm hero at Fizo. Na nabuni every day, sinalikizo. Is a John, my hip hop is on. I'm a boss, life goes on. Yeah. Rero kubera ari mu Icongereza cinshi, hari abantu batariko baratahura nka CK uyu mukameramani ari binatagiye atahura utuntu tumwe tumugenda uratumutahuza waririmbye kugira ngo avyumve na Icongereza ati hariho na basic, hariho n'izindi z'ikirundi nyinshi fize kanjire koko k'ikirundi nyere kugira CK avyumve. Yeah, baby nipe kidogos back ladha paka niache logo, baby magato give me what I need, let me take photo. Wacha za kitoto nasikia baridi weleta joto, to the left to the right me and you a peace dota tulinda tabu down we celebrate, give me what you need after tuka party, forget last cause no pop champagne, wanna give me baby nothing happen, gato tuje go spend my money na kanya gato baby ngo tujane, gato tuje go spend my money na kanya gato baby ngo tujane. Urumva mu bisanzwe hano uririmvye kirundi gose mu muziki ya usanga uko wumviriza abarundi n'abanyarwanda, natwe tuba turiko turishakisha ni ngombwa ko tugira umuziki mu ndimi ziri international nk'igiswahili n'icongereza, nko mu bihugu birenze 5 canke bingahe birashobora kukumviriza. None kugira ngo umuziki wawe wumvirizwe mpaka hanze y'igihugu, kubera je ndamaze gutembera mu bihugu si byinshi cyane, ariko ndamaze gutembera mu bihugu bitandukanye, nagiye numva indirimbo ariko gake numvise indirimbo y'umurundi mu Rwanda yaririmbanye n'umunyarwanda. Urumva impamvu yarimbanye n'umunyarwanda? Ndi muri Tanzania naho nyene narumvise indirimbo y'umurundi ya Lolilo yakoranye na Diamond, n'indi yakoranye na Alikiba. Ariko urumva impamvu nuko yakoranye nande na Alikiba na Diamond aba Tanzania. Urumva rero kugira ngo ukore indirimbo ihitinge hanze y'u Burundi uri umurundi wo bigenza gute nka wewe ushaka kuba international? Je nibaza nk'ikintu ca mbere iyo ndirimbo bivana na quality irimo. Niba ifise quality iri ku rwego mpuzamakungu biratuma iyo ndirimbo yawe igenda cyane. Gusa ntabwo mvuze ko batakoze indirimbo zifise quality nziza, gusa bivana n'umwanya bikavana n'ukuntu hoba ukurikiranye iyo ndirimbo yawe, akuriye ukoze indirimbo ukagerageza kugira media tour mu bushobozi bwawe uko bikunde birafasha. Gusa ukagira indirimbo ifise quality imeze bien, video ya bien, audio imeze fresh birafasha. Je nico nibaza ko cyo tanga inguvu bikagera hiyo nkuko je ndavyifuza. Ibi bintu bivuga ngo abamenyesha makuru barakunda gusaba abantu ariho bagitangura gukora umuziki amafaranga kugira ngo babafate mu mugongo. Hari ico bubiziko?
bo ntaje ntacyo ndabizi kw'ivyo kuko mu bantu bose maze gusaba ubufasha nta n'umwe aransaba amafaranga. Okay. Bakunzi ba Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV ni Nancy Amanda kuri microphone nkaba ndi kumwe na John Easy. None John, iyo Easy washire ku ibintu vyawe vyose biri easy. Yeah, nuko mba ndi easy no mu buzima busanzwe mu bantu bose mba ndi easy. Yeah. Abariko bakurikirana ibiganiro vya Bujahit TV, abariko bakurikirana ikiganiro cacu Easy atubwiye mu buzima busanzwe wene nuko yabivuze bidutahuze kugira ngo tubitahure neza. Bo mu buzima busanzwe hari abantu usanga bagoye ukuntu mubwiye nka iya yumva mwirinde jambo jereri umbwiye ikintu ndaciga ko gitahuritse fresh kidatahuritse naho ndagerageza kugutahuza uko je ndavyumva mu buzima bukabandanya. Mu buzima busanzwe umuntu utogira umugenzi yo bameze gute? Umuntu mu Kirundi simurugo no kivuga gusa coroshe nk'umusnici uriya muntu aba kwereka nkaho umengo muri kumwe umuhaye umugongo akabifata ukundi niwe muntu ntaba numva tutoba abagenzi. Umustar w'umurundi wifuza kuzokorana nawe indirimbo canke uhora uvuga ati uyu numwe mu ndoto zanje biramutse ngakorana nawe indirimbo indoto yo bibaye impamo? Sumwe canke zibabiri ni benshi gusa muri rusange aho umuziki w'u Burundi ugeze hano iwacu nta musare n'umwe numva ntifuza kurimbana nawe bose ni sawa. Umukobwa w'umuririmbyi wifuza ko mwosohokana canke mukabana mu rukundo ninde? Nta numwe. Channy Queen n'umukunda numwemera so kuvuga ko nta mukunda canke nta mwemera yeah ndumva bo nkaje Channy Queen nakuze ndamwumva nakunze numva indirimbo ziwe rero numva nko kuri jewe noba nihombe canke noba nitakaje kuba mu rukundo nawe. Woba wa ukubita urukundo gusa Channy Queen ni muririmbyi akora fresh hano mu Burundi arazwi amaze igihe. Umva uko akora ndabizi akora fresh. Waruvuze ngo Channy Queen muramutse mukundanye woba witakaje woba wizimvye? Bo si nkuko nabivuze ngo ntabwo mu ruhande rubi gusa nuko murumenga arakuza aranduta mu majambo make. Abantu bavuga ko urukundo rutaraba imyaka rero we ntubeme? Ntabwo je ntavyo nemera. Okay. Hama umukobwa w'umurundi kazi asanzwe akora indirimbo mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubona ariko aragera ku rwego rushimishije nuwahehe ushobora kuvuga ati uyu ndamutse ntanga ubushimwe no muhagashimwe? Kuri jewe nk'ubu Channy Queen ariko agira comeback imeze fresh ariko araza nawe ne hariho Natasha hariho uyu mudamu wa Sadbi be nice. Okay nawe nariko agira fresh Estanish beabo ndumva bagezweho ubu. Haramutse haba amahiganwa ku isi yose mu Burundi bakadusaba umukobwa aserukira igihugu uworungi kande baramutse bagutumberewe aserukira igihugu kuri je mbona ko nta numwe ko toba tugiye kuba banyuma. Bon ntaco bakavuga ati naho tuba banyuma ariko apfe kugenda kugira ngo Burundi nabwo buboneke ko bwagiye. Bo ntabwo nari mvuze ngo kuba banyuma kubera ngo batabizi ariko gusa nuko mbona umuziki wacu usanga ari uwa mbere hano ubajije nko mu Rwanda canke Uganda canke tizo ugasanga uwo muntu tumuzi hani wacu rero nkumva yogenda guhiganwa gute n'abantu bazwi ku rwego rw'isi nta naho abari karaja. Rero nk'ubu mvuze nti reka dutangu ugenda tu cinda mwana nohereza Estanish ayo mahigwe walayi. Yes hama bon tuje mu bamenyesha makuru gato obiravyo mumenyesha makuru ariko ara tuvuga gupushinga umuziki basi ariko aritanga kugira ngo umuziki ugire aho ugeze wewe ubwawe nk'umuntu usanzwe ukurikirana na cyane umuziki w'u Burundi ubona yo barende muri rusange mwese muri ko mukora fresh
muriko mukora fresh ubu no ku ma radio station baragerageza kuvuza umuziki w'Uburundi gose murabona natwe tutazwi ko muduha ibiganiro urumva biraryoshe mwese muriko mukora fresh mwese mukuye ama award hama ubiravye aba DJ mu gihugu bariko bakora gute urabona bo bariko barazamura umuziki bo bariko barawuduza uyu muziki canke baricaye tu nta kintu bariko barafasha kubera mu bantu batuma umuziki uduga harimo abamenyesha makuru harimo abasani na cane abasani baba bakeneye kuduza umuziki wabo hariho n'aba DJs ubiravye aba DJs bariko bakora nkuko bikwiriye kugira ngo umuziki ugire aho ugeze na cyane aba DJs vuza no mu maboîte kubera kenshi mu maboîte biravugwa cyane ngo nta muziki w'u Burundi uvuzwa ego wowe biravye aba DJs bariko bakora akazi nkuko bikwiriye ku ruhande rwanje ndabona biriko bigenda fresh baravuza naho atari cyane gusa ubu ndabona bavyijukiye baravuza naho tugenda mu ma night club baravuza fresh hubwo Charles DJ Mario arakora fresh sana n'abandi benshi hariho bano batipe bafise clue nuko ntabibuka izina fresh barabikora fresh baravuza bien Holy Stars DJs Holy Star DJ baravuza fresh nabo wambaye Louis Vuitton ni griffe kubwa ni griffe kubwa sio griffe ya kawaida ni griffe kubwa usiwi kama wale wengine wafika wanasema sijui nini na nini bei ya kawaida hiyo suruali yako ya Louis Vuitton iko mgapi mu bisanzwe ntabwo aba ari fresh kuko tusanga uvuze nk'ibeye umuntu ayo mahera ayakoresha nk'indwi yose ariko arajya canke umunsi we nawe ukaba uyambaye ipantaro ntavyo abona fresh gusa irasanzwe irazimbutse walayi nukubegwa tubisanzwe iyo wiravye nko mu kiyo wohora wifananisha n'umusani uwuhe kubera kenshi dusanzwe tumenyere abasani benshi bavuga ngo jewe ngo nsana naka ugasanga ari amafoto bafatanije umwe ngo asana Akon uwundi ngo asana Chris Brown uwundi ngo asana wewe iyo wiravye mu kiboro ubona usana vraiment ahantu mba mu quartier abantu benshi bakunze kumbwira ko nsana Wizkid gusa ntabwo nzi karibyo nabyo nzi karibyo gusa niko abantu benshi bavuga ya Wizkid ngo murasa wibaza ko ariyo mpamvu nabana bikubajije oya sinibaza bonije ku kibazo mbaye Okay, je sinzi kubona abantu basa from. Iyaba nari ndabizi kubibona. Ndaguca ndakubwira ati murasa canke ntimusa. Ariko nimba babikubwira urumva nyene murasa, sivyo? Birashoboka gusanaje nta nivyo nizereramwe kubera mfise ubwanwa we nta bwanwa. Okay, dusara bagomba basozera ikiganiro cacu. Ariko imbere ko dusozera ikiganiro cacu, mu buzima urifuza iki kugira ngo umuziki wawe utere imbere? Urifuza iki? Watubwiye ko uronse abagufata mu mugongo uzokora indirimbo kandi zoba zishimishije kandi zoba ziri ku gwego rurenze inzego twigeze kubona mu muziki. Urifuza iki rero duretse ibyo wo gufata mu mugongo kubera urumva kugira utera imbere ni ngombwa uronka umuntu agufata mu mugongo. Nego turetse uwo gufata mu mugongo uyo we uzomuronka kubera deje ufise talent ugufata mu mugongo ntushaka kumubura. Wifuza iki kugira rero ngo umuziki wawe uzobe kujya nyene uwifuza? Boje nifuza nkuko abantu bobandanya tukunshigikira kunshigikira kumfata mu mugongo kuko nta muntu aba ari perfect. Umuntu akoze ibintu bitagenze fresh ukagerageza kumutahuza ntikora ibikora kugira ugere kuri runo gwego. Mu bisanzwe nta basnitch nkene mu rugendo rwanje nkene abantu bari real byo mfasha gutera imbere. Ni wamara kuba umustar umusuperstar umustar mu gwego go hejuru uzo kwikomporta gute? Uzo kwikomporta nk'aba star bama mu kabare? Uzo kwikomporta nk'aba star tubona gake? Uzo kwikomporta nk'aba star baborego bakagwana? Uzo kwikomporta nk'aba star batukana mu ma interview? Uzikomporta gute?
jemeze nka jewe nibaza nzikomporta nkuko meze uko ubustare bughinduye ucu usanga uri gukora ibintu atari bigasanga kuri kamera uri inyuma kamera uri kuba ubundi buzima je nibaza nzobananya mbaho uko mbaye kuko nta numwe ambwira ko uko nifata bitameze neza naho mu buzima hari ubukosa duhura nabwo gusa nka 80% ameze fresh rero nzobananya mbaho uko mbayeho mvugana n'abantu nkuko bikwiriye fresh. Gira icyo ubwira abakurikiranye ikiganiro cacu si ufise na message umva ushaka gushikiriza abarundi uyibashikirize. Abantu mwarabye kino kiganiro ama John Bontown man was born in town. Dushigikirane nk'abarundi tuje kuma YouTube channel turabe indirimbo z'abarundi viewers zituma umuziki wacu utera imbere. Nuyu ugiye gusaba collabo umuntu akaraba viewers bawe aba subscribe bawe bituma utera imbere rero tuje gose kuri YouTube turabe umuziki ndundi. Indirimbo yanje ni Saka by John Easy. Yes, ndagushimiye cyane, ndagushimiye kuba wamaye umwanya tukicara tukavugana tukayaga tukagira byinshi cyane tumenya utubwiye kandi tubibwiwe nawe. Naje ndashimiye Bujahit TV kubiduhaye no mwanya. Peace. Yes, ndashimiye abakunzi ba Bujahit TV abantu mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu abantu amaso yawe yarari kuri ecran amatwi nariko yumviriza ivyo tuvugana yari jewe wa wundi inyuma ya kamera hari wa wundi nyene wa wundi nimwibagire kugira subscribe like share na comment. Ciao.